Turabahaye ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Iki ni kiganiro cyanyu, iki nico gihe aho tubazanira abatumire baturuka hirya no hino baje batuzanira ibi nabiriya. Mu ndweze mwarabonye na cyane uno mushiki wacu yaje muri kino kiganiro kugira ngo tukorane muri kino kiganiro. Iki nico gihe, ariko ubu naho twongeye kugarukana nawe nyene kugira ngo tubandanye tubashikiriza ibi nabiriya bibi ariko birakoreka na cyane mu buryo bw'ivuga butumwa kugira ngo ubwami bw'Imana bushishikare bwaguka. Reka rero mbanze ndamuha ikaze imbere yuko tuwakira abashitsi bacu. Reka nakire Soso, ndakwakiriye cyane. Ndakwakiriye nawe bika. Urakoze cyane. Nizere ntakekanya komeze neza. Nukuri meze neza, ndashima Yesu. Urabona ko na kino kiganiro imisi yose twama dutangurana n'abashitsi batandukanye. Ubushitse twari dufise abashitsi na n'ubu turafise abashitsi. Rero imbere yuko twidondorana nashaka ko tubanza novuga ngo ni muri gitsina niko bavuga ngo igitsina gore si bya bintu byo ngo hatangura uyu hatangura ubu ni igitsina gore gusa. Ariko campera mu buryo bwanje kugira ngo ndamwakire uyu ari mu buryo bwanje, nawe uraza kwakira uyu ari mu buryo novuga ngo mu bafu iburyo bwawe, nanje ndaza kwakira uri mu bafu bwanje na cyane cyane. Rero uko bimeze nuko kiganiro kiza kumera, tuza gucanga indimi zibiri kugira ngo abatari bake bakurikirana kino kiganiro mubashe kumenya ibiba biriko birategurwa na cyane kugira ngo ubwami bw'Imana bushishikare bwaguka. Bano bashitsire mubona ngaha baje batuzanira, nabonye ko bambaye imipira ndabona ko yanditse ko ngo glory celebration. Glory celebration. Imbere yuko mutwidondora cyangwe reka tubanze kutwidondora tubanze bivuga. Okay, urakoze cyane. Ku mazina nitwa Chance Kamariza, ndumu chargé de communication muri team yitwa Heart of Worship Team. Heart of Worship Team. Niki? Heart of Worship Team ni team ya evenementiel na niyo iri gutegura ibintu mubona. The Glory Celebration. Wari watubare ngo witwa Kamariza? Chance. Kamariza. Turagwahe ikaze Kamariza Chance. Yego urakoze cyane. Yego cyane. Reka tuca twakira n'umushitsi wacu hano araza gukoresha ururimi rw'igiswahili. Karibu. Yego cyane. Majina naitwa Nyota TABENA. Nakuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na navuze ko baza gukorana cyane na mugenzi wacu ari Soso kugira ngo abandanye amubaza na cyane ivyerekanye niyo evenement, na cyane kuvyerekanye urumva ko ari umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa zivuga butumwa. Rero turaza gukorana cyane tumenye Nyota ninde, Nyota ni nani ngo bakunda kwivuga, tumenye neza na neza uwariwe. Ariko imbere yuko tuza kumenya neza Nyota uwariwe, mbega evenement iteguye gute? Evenement ya Glory Celebration iteguwe na niyo team nababwiye, Heart of Worship Team, kandi ni gikorane cyo guhimbaza Imana. Kizoba nyine urumva ni ko turaheza umwaka. So ni gikorane twateguye n'umukozi w'Imana avuye muri Kongo, Nyota, cyo guhimbaza Imana, cyo gushimira Imana cyane murabona ibihe turimo tuvuyemo ibihe bya COVID kabisa, corona yadusize habi. So ni evenement izodufasha guhimbaza Imana, gushima Imana, kandi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Urabona ko twebwe twabaye exception mu bindi bihugu byose. Nta n'ikintu na kimwe cyahagaritswe, ariko cyane dushaka gushima Imana kuko twabonye ukuboko kw'Imana kandi twagize ibintu bidasanzwe cyane. Yego cyane. Tamani sana kwa lugha. Ninaelewa lakini kuongea kweli vinanishinda. Ongea. Nasema nashukuru Mungu kwa hiyo opportunity ambayo ananipatia ya kufika mbeleni. Glory Celebration ni mojawapo ya tamasha ambazo tunaandaa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kweli. Nimefika Burundi na kweli nimeona mkono wa Mungu. Nilitoka Kongo, kweli niliacha familia na wandugu, lakini wengi wapoteza maisha. Sikubahatika kuwasindikiza kwenye makao. Walipoteza maisha juu ya COVID, walipoteza maisha juu ya mvua. Kuna kwa ambao walipoteza maisha juu ya mvua, wengine marafiki na mandugu, magonjwa zingine yenye aina COVID. Lakini sisi Burundi
Kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Tuko hapa, hatukuwa confine, tulikuwa nafanya kila kitu kawaida. Alafu tukaona tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa hayo, maana hatuko wa special sana, lakini ni neema ya Mungu tu. Tuko wazima, hatukupoteza maisha, tuko hapa na mandugu na marafiki. Alafu hii muda ambao tutachukua glory celebration, kama vile mnaisikia ni celebration ya gloire, ya utukufu, ni kumwambia tu Mungu asante. Kabla mwaka haijaisha, lakini tunaamini ya kwamba tutaumaliza kwa salama. Amen. Nkuko bivuze ngo numwanya mwiza wo gushimira Imana kuko urumva ko bagize ibibazo bitandukanye haba muri Kongo wabo mugabe ukompaye no ngayi wacu usanga bimeze neza. Rero numwanya mwiza aba yagize ico yasutse umutima wiwe ati nta mpamvu nimwe yuko tutoshimira Imana kuko hari abantu benshi bapfuye kubera ibibazo bitandukanye isi irimo iracamo muri no mwaka wa 2020. Rero mbega novuga ngo glory abantu bayiteke kwiki celebration. Glory celebration ni ikintu twiteze cyane nuko guhimbaza. No guhimbaza Imana cyane nico kintu twiteze cyane no gushimira Imana. Urumva no mwaka twagize ama evenement menshi, mwarabonye ko ama evenement abaye menshi, ariko muri glory celebration ni ndashaka kuvuga ko ari ikintu kizoba kiri special cyane cyo gushimira Imana muri rya numero nyine. Ijya numero yuko Imana yaturinze, ijya numero yuko Imana yatweretse uburinzi bwayo butangaje cyane gose. Ego cyane. Ni kubera ko mwahisemwo Nyota? Nyota twahisemo Heart of Worship team. Yahisemo gukorana na Nyota kuko Nyota niwe yarufise vision yo gukora iyo evenement. Natwe nka Heart of Worship team kuko muyizi ni team ikora ibintu ikora ibintu bitandukanye kandi ikora mu gisata cha evenementiel. Rero dufatikanya nawe tumaze gukora ibikorwa byinshi, haraduhamagara tubwira vision yiwe, turayemera twemera gukorana nawe. Yego. Nuko bimeze. Reka nanje ngicho nibaliza Nyota acha niweze kitu kidogo kwa Nyota, dada Nyota. Sasa nilikuwa napenda kujua wewe ni mwimbaji wa leo, wa sasa au wa kitambo? Kweli ni maimba tokea kitambo. Kongo. Sana Bukavu, Goma. Siko wa leo kweli. Uko wa leo. Uko na muziki zako wakati nilianza imba, nilitaka kwanza ni tayarishe uwanja, terrain. Alafu nikatumika sana na watu, lakini sikutumika sana na studio, nitoe nyimbo, nitoe video. Wakati nilitumika na terrain, nikaona hapa wakisema Nyota inakuwa na pana picha fulani. Alafu sasa hivi kwa sasa ndio niko kwenye studio hapa Bujumbura, na kabla mwaka ishe naweza nitapita hapa kuambia nyimbo hizi zimetoka na nini. Wow. hapo najua kupata CD ama flash. Sasa Nyota, nilikuwa nataka kuuliza eske hicho kitu ambacho umetayarisha, kwa sababu nasikia watu watakuwa tayari sana ndani ya hicho kitu, na nilikuwa nataka kupenda kujua eske tutalipa franga kuingia wala ni bure wala ni Glory celebration kuingia ni bure. Kuingia ni bure, maana ni mkutano ambao haukuwa kawaida. Ni kushukuru Mungu. Alafu tukiomba pesa tunakuwa tunalimite watu wasikue. Mtu mwenye hana pesa hata kuja, franga hazipatikane, business zimefunga, sijui kila kitu kiko kigumu. Alafu hiyo glory celebration ni muda ambao tunapatia kila mtu aje, akuje, asifu, abudu. Alafu haikuwa kulipa pesa. Ndio. Nasikia kabisa ni vitu iko tofauti na wengine. Tunajua kitu konsele ikifika tunapaswa kutayarisha quelque chose, kisha mtu anaingia, lakini mnasikia kwa Nyota ni vitu viko different sana. Yeye tu ameandaa ametengeneza kitu sababu ya watu kufurahi na kumfurahia Mungu, kumwabudu na sifu. Sasa
acha kwanza niachie kidogo kaka. Glory celebration turabona ko Nyota ari wazi imbere ariko hariho nabandi baba baza kwifadikanya na Nyota. Ego muri Glory Celebration tuzaturi kumwe n'aba invité batandukanye notamment tuzaturi kumwe na chorale ya la voix des anges n'iyindi yitwa la forteresse hamwe n'umuririmbyi Alain Paluku. Alain Paluku atuka mu gihugu kibanyi ca Kongo cyangwa asanzwe ari ngaha iwacu. Asanzwe ari ngaha kuko bago Alain Paluku rumba bari bagiwe ariho n'ubundi ngaha arazi kuririmba. Wewe vraiment ifo yuko haba ego sasa vraiment bana ifo yuko ndatura tukwajuta ngaha sasa woririmba indirimbo za kantike ngira ngo wewe oya zose fofo ni urabona Burundi bwacerega hajya n'indirimbo nziza niyabe hose ari mw'Imana kandi nima rumba nimenyereye kuririmba ego muri ntaribagirwa tuzaturi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Jules ni wazo prédicateur ngo bashobora muzi ego Pasteur Jules tuzaturi kumwe muzi Bugande muzi Kampala yarigeze kuza mu gihe ego ni Jules nibyo watumye na Marcelo ngaha tuzaturi kumwe nawe vraiment umva bizari ibintu bidasanzwe ego twavuze byinshi ariko turababara ati ni ryari twibagira kuvuga umwanya mbega bizoba itariki zingahe ikibanza ni hehe ndetse n'amasaha. Glory Celebration izobera muri Église EAC yo mu Kabondo. Ego kubera iki EAC? Arozibiri EAC. Hariho EAC zibiri. Benshi bumva ijya yo mu Bwiza ariko izoba ari EAC yo mu Kabondo. Ego kandi izoba ari 15h. Niho bizotanga date ni le 22 novembre umva. Umuntu ufise vraiment calendrier yiwe dusigaje iminsi 10 no gutangura guharura iminsi kunoki ego cyane uratubare EAC Kabondo kubera iki mwahisemwo EAC Kabondo. EAC Kabondo notamment niho mama Nyota akorera asanzwe aririmbira muri EAC asanzwe aririmbira muri EAC kandi ikibanza kiri comfortable kuri bose twabonye gikwiri. Ego Nyota tubareti nje ndagerageza kumva ikirundi ariko kukivuga birangora ngandamubaza ikibazo uko tayari unasikia kirundi unasikia kirundi kidogo uko tayari nasikia kirundi kidogo lakini kuongea oya ushaongea. Okay, reka mbandanye mbega EAC novuga ngo hari ikintu iri kiraterera kwa Nyota mu gutanga ikibanza n'ibindi mbega hoba hari ubundi bucuti hagati bitavuye kuri novuga ngo kuri Nyota biri hatsi hoho biriko bigenda gute hagati yanyu na Église EAC. Uko ndashaka kuvuga mu gisata cha Heart of Worship Team. Heart of Worship Team ni ikintu kiri umva bari gukoresha indatame ni ikintu kiri international dukora mu ntumbero cyane ya gospel yo guteza imbere abaririmbyi yo kuzana abantu cyane kuri Kristo. So amashengero menshi turakorana amashengero menshi tugerageza gukorana nabo n'ubushuti. So EAC ni nk'ishengero natwe ryacu umva turiyumva iyo turi kuri EAC turiyumva iyo turi gukorana nabo so hari ubushuti buri hagati yacu. Okay. Naretse kuri Nyota kubera ngo ari umuntu hajya na hati vraiment turabashuti vraiment kuri Église ya iwacu yo kunaha ego cyane sinzi ko hari akabazo yo basigaranye mugenzi wanje bazanye Nyota hamatuse n'abari niko na question Nyota lakini sijui kama kujisikia tu kunijibu lakini ukisikia private fine. Okay. Nilikuwa napenda kuuliza question moja Nyota kusema Nyota unajua watu wakiandaa wala wakiprepare kitu kama hicho wanafanya maombi wala jeûne wala sijui. Sasa nilikuwa nataka kuuliza ulijiprepare spiritually au ulijiprepare kiroho tutotuvale kiatu kirefu na plante kama hiyo bienyo na kwanza tuambie Yesu ni mwema. Umejiandaa kimwili na kiroho. Nadhani maisha ya Kikristo mtu hawezi jiandaa nifanye maombi na mafungo
sababu tu niko naanza concert. Najua kama maombi ni maisha ya kila siku na kila siku mwanadamu Mkristo anajiandaa. Maana inaweza fika Mungu ananichukua saa hii na concert haijafika. Alafu nikisema bon nitaomba siku ya 5 hivi concert ni dimanche. So tumejiandaa kweli tokea ni maisha ya kila siku. Ni maisha ya kila siku. Unajua kuimba sio tu kuvala talon ama plante ya mrefu lakini ni kukuwa na hiyo message ambayo Mungu anayo kwa ajili ya taifa lake. Unajua Glory Celebration haiko tu concert ya tunalala tunaamka tunasema alafu tutafanya concert. Hapana. Tulikuwa na muda wa kusikiliza Mungu ya kumuuliza tukiandaa hiki kitu na nini na nini. Tutakuwa pamoja nasi kama gisi wanao wa tukajiandaa tukajiandaa kiroho kwanza. Alafu tukajiandaa pia. Unajua mimi nasema mbele tu mtu mwenyewe anatufuata kutele. Mbele asikie maneno yetu anaona kwanza bana jipresenter ya. So tukajiandaa kila kitu kiko sawa, kila kitu kiko tayari. Najua kama sisi ni njia tu ambazo Mungu anatumia kwa ajili ya kulifunza taifa lake. Ndio tumejiandaa kabisa. Kimwili, kiroho, kikazi. Yeah. Sasa na mimi hiyo siku kwa azima kiato kitalo njo bakongomani wanasema. Talo mika, talo hizi. Talo. Iba itamushingeho. Okay. Magarare. Ole talo. Ipima kama sentimetanga. Sasa ndo bawe Joshua. Rero ushatse kuvuga ko uzokwitegura mu vy'umubiri. Vy'umubiri gusa. No gusenga maombi. Mungu nisame baba. Na nikutane nimeshinda niharibishe mambo huko mbele ya safari. Hapana. Lakini nitajiandaa na nitajua naenda kukutana na Mungu. Yeah. Ego muri Heart of Worship team novuga ngo muramara igihe kinini yamukorana n'abaririmbyi mbega ho bahari baririmbyi ariko baritegura kugira baritegura kugira ngo baze bakore concert mbega mwege musabiki kugira ngo umuntu mukorane muri Heart of Worship team yo haje muririmbyi nkuba wore karadukurikirana akaca yifuza gukorana na Heart of Worship ashaka gukorana na Heart of Worship team icyo dusaba nuko uduha vision yawe uko ushaka ko dukorana nawe kuko ariho bamwe bategura evenement ari praise and worship hakaba n'abandi ari concert y'indirimbo zibashaka kuririmba hakaba n'uwundi ashaka kupromotinga indirimbo yiwe so biradependa n'ukuntu uba ushaka yuko igikorane cyawe kimera kuri ubwo ushaka gukorana na Heart of Worship team hariho contact zacu hariho page yacu ya Facebook urashaka kudukontakta hariho n'ama contact zacu email nimero ya telefone urashaka kudukontakta tukaza tukabonana tukagutegurira igikorane cyawe nizere ntakigiranya ko ibitari bike babivuze ariko twagira duhagarane na cyane cyane ku mutumiro mbega mosubira kutubwira mukadutumira neza na neza rero ubu twari twinjiye neza mu gikorane kandi kitaraba twinjiye neza tukamenya ati aba invite naba Nyota yiteguye uku mu by'umubiri no mu nkema ariteguye arigado kugira ngo azoba serve kuri uwo munsi mbega hoho mosubira kudutumira kandi mosubira gutumira bariko baradukurikirana kugira ngo batahure neza batahure isaha batahure ni novuga ngo n'umunsi bizobera kitarike n'ikibanza. Okay. Ku bantu bariko baradukurikirana kuri BTV nani nshaka kubatumira muri iki gikorane cha Glory Celebration ni gikorane kizoba le 22 Novembre umwaka nyene kizoba mu Kabondo kuri Eglise EAC amasaha ni 15h iyo celebration twese Glory Celebration ni mu ntumbero gusa yo gushima Imana yo guhimbaza Imana murabona ko igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihugu byinshi muri periode twari turimo ya Covid twabaye igihugu ca mbere Imana yagiriye ubuntu ntago twigeze tuba confiné ntago Covid yigeze dukorako so nundi mwanya mwiza wo kuvuga dushimira Imana tubwira Imana ngo warakoze kuturindira igihugu cyacu cy'u Burundi kuturinda abarundi mbese n'abandi bantu bagituyemo. Yes.
ariko ndavyumva ko ndizera kubabona mwese kuri uwo munsi kaze cyane tuzobana ego na Nyota arashobora kuca abandaniza ko n'ubutumire Kaze cyane. Kaze cyane. Tunakaribisha kweli. Karibu sana ku EAC Kabondo. Ni juste en face na Zion Beach. So 15h hiyo siku ya le 22 Novembre. Karibu tumsifu Mungu, tumwabudu, tumcheze, tumtukuze. Alafu itakuwa baraka sana Warundi ndugu zangu, Wakongomani ndugu zangu, wazungu sijui wa nani. Sote tuliumbwa na Mungu ili tupate kumwabudu. So karibu sana kwa wewe ambao unatutazama na kutusikiliza. Na dini zote. Na dini zote, kila mtu dini zote. Unajua kama umeelewa kwamba uliumbwa na Mungu na objectif ni moja, Mungu alituumba ili tumtumikie, tumwabudu. So karibu sana wakati hii occasion na jipresenter Glory Celebration. Karibu sana, usikawie, usichelewe. Njoo tumsifu na tumwabudu Mungu wetu pamoja. Amen. Murumvise ko abatumiye mwebwe mwese mwariko muratukurikirana muri kino kiganiro. So ndibaza ko uwo munsi ngango uzobashitse nkuko warohejeje kubivuga. Ni mvutano cyangwa ambara ibitenge byose azoba. Imvutano uzosanga ari wewe wenyine wambaye imvutano. Ahubwo ngeze Uzo kwambara ikigamiro. Jewe urazi muri novuga ngo nkurikije kuno abakongomani bambara ntibikoroga nta bintu by'amakositime birebire iki nikirato sinki kirato nk'iki canambara cha kirato gisongoye uko kimeze uko na pantaro ya tisi Ari ubundi muntu akunda gushira ko abakongomani. voilà Ngere babwita. nise Umeze nk'uburati. Jenny Sentire Murumva rero ko ari ibintu bizoba bimeze neza bizoba bifashe novuga ngo bifashe intumbero nziza reka sinzi ko hari ikintu wumva wewe utova nka muri studio zacu utavutse cyangwa ikaze ikintu ntavuga wumva DJ kino kintu mvuye nga ntakivuze vraiment oya no bamonzi ya ikintu navuga cyane cyane nuko nkunda ino TV ya BTV. Wow. Thank you. Ego kandi no gira ikiwa no invite abantu kuyikurikirana kuko ni chaîne nziza mu mashene menshi yo mu Burundi vraiment. Wow, thank you. Kandi ikindi ndakunda abantu bose, ndakunda Abarundi, ndakunda Abakongomani, ndakunda Burundi. Voilà. Okay. Sinzi Nyota, unaweza tuambia kaneno tuibaga wala kukwambia fan wako wala wainvite wako kitu kidogo tu about it. Zaidi ya kuwakaribisha kwenye Glory Celebration, nataka mfuate BTV Burundi. Wow. Ni media nzuri ambayo ina watu wazuri. Sasa ni muziki. Merci. Ina watu wazuri. Ni watu wa kutabasamu. Yeah. So kila siku mfuate ma emission sio tu Nyota lakini za wengine na kusupport BTV, subscribe na ku follow Instagram na everywhere. So na hapo utakuwa uko na inua hii kazi na uko na wasaidia afu Mungu atakuwa uko na kubariki pia. Amen. Sasa Nyota, huwezi ukatuimbia kitu kadogo kabisa wala kitu. Sasa naota tuimbe. Kitu ka BTV. BTV Burundi. Shene ya tunzinza. Naipenda sana mie. Naikunda chane. Jewe. Gukunda cyane. Urakoze cyane. Juste kwari kubatumira muri novuga ngo muri grande celebration ya Glory Celebration aho rero azoba ari ku munsi novuga ngo witarike 22 z'ukwezi kwa 11 muri no mwaka nyene aho bizoba biriko birabera kuri EAC Kabondo
aho ico gikorana kizoba kiremeshejwe nuno mutumire wacu yamaze gushika hano muri studio zacu za BTV Burundi yitwa Nyota TABENA, aho yatuyagiye ibitari bike muri kino kiganiro. Aratubara ati je nditeguye mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'impwemo kugira ngo nserve ubwoko bw'Imana bikagenda neza, ashigikiwe na nishiramo cyangwa n'umugwi udasanzwe batwareka ari international Heart of Worship Team, aho bategura ama evenement atandukanye. Nabo nino evenement bavuze ati reka tuyitegure izobe neza cyane. Mwana bayibonye ino team itegura praise and worship novuga ngo zitandukanye muri kino gisagara ciza ca Bujumbura. Rero turumva ko bizoba bimeze neza cyane. Nize ntakekeranya ko twagiranye ibihe vyiza cyane nako kajwe numvise kanyuma kanyota kanyota. Reka renda gushimire kaneza Kamariza. Ego cyane. Ego cyane. Reka dushimire Nyota yatware ko yumva igiswa ikirundi aracumva. Nyota kupanga jina we ni ineza y'Imana Nyota. Haleluya, ineza y'Imana. Mu kirundi Nyota ni nyenyeri, urumva Nyota ni nyenyeri, urumva étoile. Ego mu Cyongereza naco Star. Urumva rero uwo munsi azomurika inyenyeri yiwafise. Ineza y'Imana Nyota. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Reka rero tubashimire cyane, tubifuriza kugira ibihe vyiza n'imyiteguro myiza itangaje, muze mubone ukuboko kw'Imana muri iyo evenement. Amen. Imana ibahezagire cyane. Reka nshimire bakunzi mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Iki nico gihe ndabifuriza kugira ibihe vyiza aho muherereye mwebwe mwese. Ciao ciao. Bye. Bye.